Abateze amatwi mwese ndabaramukije, kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radiyo Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Yesu nahimbazwe. Uyu munsi turavuga ku rukundo, ikimenyetso kigaragaza ko umuntu ari mu muco. Ndasubiramwo, urukundo ikimenyetso kigaragaza ko umuntu ari mu muco. Reka dusome Yohana wa mbere igice ca 2 imirongo mikeya duhereye ku murongo wa 9. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Uvuga ko ari mu muco akanka mwene data wundi aba akiri mu mwiza na bugingo n'ubu. Ukunda mwene data wundi aguma mu muco, nta gitsitaza kiri muri we. Ariko uwanka mwene data wundi ari mu mwiza kandi agendera mu mwiza, ntazi iyaja kuko umwiza wamuhumishije amaso. Imana idufashe cyane. Nivyo mu isezerano rishasha turabona ko Yesu avuga ko atanze urukundo nk'icagezwe gishasha, ariko ndashaka ko tumenya yuko no mu isezerano rya kera Imana yari yarabwiye Abisirayeli ko kizira ko bihora, kandi ko kizira ko bagendana inzigo canke inzikira mu mitima yabo, kandi Imana yari yarababwiye neza yuko bategerezwa gukunda bagenzi babo. Yesu rero ukuza kwiwe gutandukanya isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Yesu yaje ari umuco, kandi agashaka yuko abantu abamukurikira, abamwemera, abamwizera baba mu muco, baba muri we. Kuba muri Yesu nukuba mu muco wiwe, kuko Yesu Kristo ari umuco. Rero Yesu aza yongera ko ngo mukunde n'abansi banyu, mubasabire, musabire ababahama. Iri ni itandukaniro rininiya rigaragaza ubutandukane bwo mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha. Reka kandi mbere yo gukomeza mvuge kuri ibi bintu bibiri muri byinshi Yohana twigisha muri kino cete ciwe, kandi bigaruka muri aya majambo twasomye. Ubwa mbere, ibyo twatura, ibyo tuvuga ko turi, bitegerezwa kugaragarira mu bikorwa byacu, bitegerezwa kugaragarira mu kubaho kwacu. Yohana wa mbere 2:9 haravuga ngo uvuga ko ari mu muco akanka mwene data wundi aba akiri mu mwiza na bugingo n'ubu. Aya niyo majambo twasomye. Kandi igice ca mbere ku murongo wa 6 hakavuga ngo tubuze yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwiza, kuba ari ukubesha, ntituba dukora ivy'ukuri. Ibi bigaragaza neza yuko dutegerezwa kuba ivyo tuvuga. Niba tuvuga yuko dufatanije n'Imana, kirazira ko tugendera mu mwiza, twoba turiko turabesha, twoba turiko turakora ivy'ukuri. Duca dutegerezwa kugendera mu muco. Igice ca 2 ku murongo wa 4 hakavuga hati niba tuvuga ngo turazi Imana, dutegerezwa kwitondera ivyo yatugeze, ivyo Imana igomba ko dukora. Atari uko Yohana acavuga ati tuba turababesha, nta kuri kuba kuri muri twebwe. Aho nyene Yohana wa mbere 4:20 hakavuga hati niba umuntu avuga ati nkunda Imana, ntashobora kwanka mwene data wundi. Niba yanka mwene data wundi numubeshi, nta n'ugukunda Imana kuba kuri muri we uwo muntu. Yohana gaca yongera ko ngo wokunda gute Imana utabonye wanka umuntu ubona, umuntu muri kumwe. Imana idufashe. Ijambo rya kabiri, umuco n'umwiza. Usomye neza ikicete ca Yohana cose urabona neza ingene Yohana yerekana ko Imana ari umuco. Iyo havuzwe umuco
bigaragara canke vyumvikana yuko hariho umwiza. Mu gice ca mbere ku murongo wa 5 haratwereka ngo Imana ni umuco, kandi muri yo nta mwijima na mukeya ubayo. Uku kubangabanganisha umuco n'umwijima ntabwo ari imvugo ya Yohana gusa, turabona Yesu ubwiwe yarakoresheje iyo mvugo. Mu nyigisho yatanze ari ku musozi wa Elayono yaravuze ngo itara ry'umubiri ni ijisho. Ngo ijisho ryawe yari ryiza, umubiri wawe uba uri mu muco. Ariko ijisho ryawe yari ribi, umubiri wawe wose uba uri n'umwiza. Nuko wa muco uba muri wewe woramuka ubaye umwiza, uwo mwiza wongana ute? Ubu ni Yesu nkuko tubisoma muri Matayo 6:22 na 23. Paulo nawe nyene yarakoresheje imvugo y'umuco n'umwiza. Haravuga ngo nico gituma mvuga ibi, nkabishingira intahe mu mwami wacu, ngo ntimube mukigenda nk'uko abanyamahanga bagendera mu bitagira ikimazi vyo mu bwenge bwabo, ivyiyumviro vyabo biri mu mwiza, batandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana kubwo ukutamenya kuri muri bo n'ugukomantara kw'imitima yabo. Aha ni mu Banyefeso igice ca 4:17 na 18 ni Paulo aha yavuga ati mwoye kugendera mu mwijima, mwoye kugenda nk'uko abanyamahanga bagenda, ntibazi Imana. Ahandi akavuga ati mwiyambure ibikorwa vy'umwiza, kandi akongera ati ntituri abana b'ijoro canke b'umwiza, turi abana b'umuco. Kandi arongera akati mu Korinto ba 2:6-14 ati umuco n'umwiza ntaho bihurira. Ubu ni Paulo. Ibi bivuga ngo ko Imana ari umuco, abari mu Mana, abana b'Imana, abitirirwa izina ryayo, abavutse ubwa kabiri babaho ubuzima bwo mu muco. Yohana aratwereka ko aba bantu bari mu Mana, bari mu muco, bategerezwa kuba bafitaniye ubucuti n'Imana, relation verticale avec Dieu. Agaca rero yerekana ko uwamaze kuba afise ubu bucuti n'Imana, iyi relation verticale, ategerezwa guca agira automatiquement ubucuti bwiza na bagenzi we. Ategerezwa guca akunda bagenzi we. Aha wombaza uti mugenzanje ninde? Yesu yaravyerekanye neza, aravuga ati mugenzawe nuwo wese ubona, ubuhura nawe, urya mwicarana, urya mukorana, urya mugendana, bose ni bagenzawe. Yesu adufashe cane. Yohana arabigaragaza neza ko ubuzima bwo mu muco burangwa n'iki? Burangwa n'urukundo. Ati uvuga ko ari mu muco akanka mwene data wundi aba akiri mu mwiza na bugingo n'ubu. Mu yandi majambo, abakristo barafise igipimisho, akarisho, inivo yo gupima ko bari mu muco canke batari mu muco. Ako karisho, ico gipimo ni iki? N'urukundo. Yohana aravuga ati umuntu adafise urukundo haba namba suw'Imana, n'umwangushi, n'umubeshi, ntarakamenya Imana na gatoya, na bugingo n'ubu uwo muntu ari mu mwiza niba adafise urukundo. Mwumve, ubucuti bwacu n'Imana burangwa canke bubonekera mu rukundo dukundana canke dukunda abandi n'abansi bacu barimwo. Aha haba harimwo na babandi uzi neza ko batagukunda, na babandi wowe uzi neza ko batakwifuriza ivyiza. Turabakunda kuko Imana nayo ibakunda, natwe tukaba dufise akamere canke la nature y'Imana, kamere k'Imana. Imana n'urukundo, natwe rero ducika urukundo. Sugufite urukundo gusa canke dufite urukundo kuko turi urukundo, dufise la nature, akamere k'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tukiri mu vyaha twarabapfu, twari dupfuye, ariko igihe umuntu yakiriye Yesu Kristo akamwizera, hamwe wakira Yesu Kristo ukamwizera, yaraguhinduye, yarakuzuye, akugira muzima, ucika
muzima kuko wahise uva mu bapfuye. Pawulo abivuga muri aya majambo ngo aho mwari mugipfuye mwishwe n'ivyaha vyanyu yabagiranye bazima nawe. Aho mu rupfu umuntu aba atandukanye n'Imana, vyongeye aba ari mu mwijima, aba ari mu muzimagiza. Umuntu aba aganzwa n'iki? N'akameremere k'umubiri. Bibiliya ikavuga ngo ibikorwa vy'akameremere kanyu biramenyekana n'ibi: ubushakanyi, ibihumanyi, ivy'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, ukwitandukanya, ibice, igono, kuboregwa, kudandahirwa n'ibindi nk'ivyo. Pawulo aravuga ati ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Aha ni mu Bigalatiya igice ca 5. Aho twasomye muri Yohana yarabivuzemwo avuga kuri iki caha c'urwanko. Aravuga ati uvuga ko ari mu muco yemwe nibigaragarire mu rukundo akunda abandi, bitaruko niba adakunda abandi ariko arabesha, aracari mu mwijima na bugingo n'ubu. Twibukanye ko Yesu yabivuze ko ngo nicageze ubishasha ndabahaye, mukundane nkuko nabakunze. Ngo isi izomenyera hehe kuntu mukundana, niho izomenyera yuko muri abigishwa banje, niko Yesu yavuze. Yewe uri kuranyumviriza uyu munsi urashobora kwipima, ugapima ko ubucuti bwawe n'Imana buhagaze neza canke buhagaze nabi, ko buhari canke ko butahari. Raba ingene ukunda bagenzawe, raba ingene ukunda abandi. Twebwe turazi yuko twavuye mu rupfu twashitse mu bugingo kuko dukunda bene data. Udakunda yama mu rupfu. Uwanka mwene data wundi ni umwicanyi. Bibiliya irabikomeza, irabivuga itarya umunwa, ikavuga ngo udakunda uwanka mwene data wundi ni umwicanyi. Kandi murazi yuko atamwicanyi yogira ubugingo budashira ngo bugume muri we. Iki nico kitumenyesha urukundo, nuko uwo yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu. Natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana idufashe. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha.